ubanza gutahura icyo waremewe. Ubanza gutahura icyo waremewe, ugatahura n'icyo uri imbere kugira ngo ushobore kuba uw'akamaro ku bandi. Kuko umuntu yatiyizi biragoye ko ashobora kubera akamaro abandi. Utiyizi, menya icyo waremewe hanyuma ugihagararemwo bigende neza. Usomye aya majambo mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice cya 2 umurongo w'10, niho yabandikiye aravuga ngo kuko turi biremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa bibi. Dukore ibikorwa bibi ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Haleluya. Abamama dutahure icyo turi. Burya turi abantu baremewe muri Kristo Yesu, hanyuma turemegwa gukora ibikorwa byiza byose kandi iby'Imana ntivyiyumviriye uyu munsi. Burya utarava mu nda ya mama wawe, Imana yari yarapanze neza iragupangira yuko uri umumama azoba uw'akamaro, azokora ibikorwa byiza. Ibikorwa byiza biragirira akamaro abandi. Ibikorwa byiza nta muntu atokenera uwubimukorera. Rero Imana yaturemye kuva kera, ituremeye gukora ibikorwa byiza. Aka kantu niwibagira byose twavuganye, nuze kwibagira ko twaremewe muri Kristo Yesu. Turemwa kugira ngo dukore ibikorwa byiza byose iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Haleluya, haleluya. Iyi ni ntumbero itomoye. Iyi ni ntumbero itomoye Imana yatumye, Imana yaturemeye gukora ibikorwa byiza. Dukoze ibikorwa byiza bigirira akamaro abandi, abatwegereye birabagirira akamaro, abadukikuje birabagirira akamaro. Umumama ni wakora ibikorwa byiza bizogirira akamaro ishengero, bigirira akamaro n'igihugu. Burya urashobora kuba uw'ikimazi mu gihugu womengo urisuzugura, ariko burya uri uw'agaciro cyane gose. Haleluya, haleluya. Kugira rero bikunde ko dushobora kuba abikimazi. Ntibikunda yuko dushobora kuba abikimazi tutubakiye kuri Yesu. Tutubakiye kuri Yesu nk'igitandara kitanyiganyiga. Tutubakiye kuri Yesu ntibikunda yuko tuzoba bikimazi. Mu yandi majambo ikibanze gitangura nukubakira kuri Yesu. Urumva ko ijambo ryatubwiye ko twaremewe muri Kristo Yesu. Rero uwo Yesu utabitahuye ngo umubemwo hanyuma umwubakire ko, nivyo kunda ko ushobora kuba uw'ikimazi. Yesu niwe yari karavuga abwira ishengero. Usomye muri Matayo igice c'7 umurongo wa kuva ku 24, ariko arababwira ukuntu vyogenda kugira ngo bikunde ko wubakira kuri Yesu. Kugira wubakire kuri Yesu utegerezwa kumvira amajambo yiwe. Arababwira ngo uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya riragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Ariko uwumva amajambo y'Imana ntayakore asa n'umuntu w'imbura bwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Yubatse inzu yiwe ku musenyi, isegenya riragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuta, bisurira kuri nyanzu irasenyuka, kandi isenyerana ryayo ryabaye irikomere. Bamama bene data, ikidukwiriye, sinzi ko hari umuntu yoba hano atarubakira kuri Yesu. Kuba kumwubakirako sukumwubakirako ku munwa gusa. Icyambere uramwakira akaba muri wewe. Amaze kuba muri wewe, ivyo ukora byose ubikora wisunze uwo Kristo. Mu yandi majambo ntacyo ukora utamugishije inama, ntacyo ukora utamubajije, umwubakirako. Uko ivyo wubatse biri inyuma ya Yesu bica bimera nk'umuntu yubakiye ku musenyi. Haji bariko baravuga ngo inkukura ngo ibiki ngo ibihuhusi, si ya miyaga nejo bundi muri kino gihugu cyacu nabona imiyaga yagwiriye. Oya sijya miyaga nibibazo. Ibibazo burya
bigereranywa n'ibihuhusi, birahuhuta, ariko burya mvuze ko ibibazo bigereranywa n'ibihuhusi ureme uvuge ngo birahuhuta bikagenda, ntibigumaho, birahuhuta bikagenda, bikabandanya bikagenda. Rero bamama bene data, kugira tubabike ikimazi, muze twubakire kuri Yesu, twumvire ijambo ry'Imana, hanyuma turyumvise turishire mu ngiro. Kandi ijambo ry'Imana murabizi rifise ubushobozi budasanzwe. Rero nitwaryubakirako ntituzonyiganyiga na gatoya, ariko tuzoba abantu bahagaze neza, bikunde ko dushobora kugirira ikimazi abandi. Biragoye yuko iyo umuntu yahungabanye ashobora kugira ikimazi abandi, ntibikunda, ntibishoboka. Kugira rero dushobore kuba abikimazi, nagira ndabibutse yuko bidusaba kwitanga. Icyambere cyo gutanga n'umwanya. Bamama bene data, umwanya ni ikintu cyo gutanga kugira ngo dushobore kuba bikimazi. Uratanga umwanya kugira ngo ubere ikimazi abandi, kuko turiko turavuga yuko umuntu yoba w'ikimazi. Hari uwo kumva ngo yaba nari mfise amafaranga nobera ikimazi abandi, yoba nari mfise inzu basi nobera ikimazi abandi, nkaza ndabarara nkabuwa akamaro kuri bo kubera ndabaraje. Oyaye, urashobora kuba akamaro mu guha umwanya umuntu, ugaha umwanya mugenzawe ari mu bibazo, kumuha umwanya wo kumwumviriza. Mwabyumvise Chanel, kubona umurongozi w'igisata yaramwumvirije, yamubwira akamutera intege. Umwanya yamuhaye, ntigeze atubwira ko yamuhaye amafaranga, ariko yagumye avuga ko yamubaye hafi akamutera intege. Icyo kintu ni icy'agaciro cyane. Uratanga umwanya, hanyuma uwutanze ukamwumviriza, ukamuraba, ukamutera intege muri uwo mwanya umuhaye. Ivyo biragira ikimazi cyane, ugasanga wagiriye akamaro uwundi mu gutanga umwanya wawe. Ikindi wokoresha kugira ngo ubere ikimazi abandi ni ingabire. Hariho ingabire twahawe, hariho ingabire twashizwemwo. Izo ngabire tutazikoresheje ntidushobora kuba bikimazi. Hariho ingabire, burya nta muntu numwe ari hano adafise icyo Imana yamushizemwo. Turafise iby'Imana yadushizemwo bishobora kugirira ikimazi bake canke bikagirira ikimazi benshi. Ibi rero mvuze bake, nama nkunda kwiyumvira, hariho umuntu usanga ari umuntu ahambaye gose mu ivugabutumwa ry'umuntu ku wundi, azi kubwira ubutumwa umuntu ku wundi cyane gose, abizi, abishobora cyane gusumba uko yohagarara hano ngo avuge ubutumwa bwiza. Ariko afatishije umuntu umwe, bari babiri, amubwira ubutumwa bwiza, atamucarukana. Iyo ni ingabire idasanzwe. Aho buri kurabera uw'ikimazi, babandi bariko barahona ukababera uw'ikimazi. Ingabire ziratandukanye, hariho abashobora kugwaza, hariho abashobora kuganiriza abacitse intege, hariho ingabire yo gutera intege, hariho abashobora guhanura abandi. Izo zose ni ingabire twashizwemwo. Ndasavye bamama tuzikoreshe kugira ngo tubere abikimazi abandi. Mu nzu y'Imana ho nk'ukundi, ni ikibanza turindiririyemwo ukugaruka k'umwami wacu Yesu, kandi tukimurindiriye dutegerezwa kumurindira dukora kugira ngo abandi bafashwe. Usomye imucete Petero yanditse cyambere igice cya 4 umurongo wa 10, havuga ngo ingabire twashizemwo tuzigaburiranire. Mu yandi majambo, ingabire yawe ikore, mererwe neza, nanje iyanje ikore, nawe umererwe neza. Ingabire twashizwemwo tuzigaburiranire. Ndakuryeko nawe undyeko. Haleluya, haleluya. Nukuvuga ngo ingabire twashizwemwo zizotuma tubera akamaro abandi. None wiyumvire, uriko urazikoresha gute? Uriko ukoresha ingabire ziri muri wewe gute kugira ngo abandi bamererwe neza? Aho ntuzosanga umwanya wakujanye, uzosange washaje, atacu ukoze, kandi hari ivy'Imana yabitse muri wewe, ishengero rikeneye, abagenzi bakeneye, wabiryamyeko. Urabe neza ivy'Imana yagushizemwo kuri kurabikoresha uno munsi.
urabe kuri kurabikoresha kugira ngo abandi bamererwe neza. Haleluya. Hari n'ubundi butunzi Imana yaduhaye, turashobora kubera bikimazi abandi mu vy'Imana yatubikije. Burya ivyo dufise dutunze ni ivy'Imana yatubikije. Yarabitubikije akanya, kuko murabizi hari n'igihe bihera mu musegonda. Irabitubitsa mu mwanya kugira ngo tubera bikimazi abandi, n'ivyo dutunze byose tubikoreshe kugira ngo tubere abakamaro abadukikuje. Biraryoshe kubaho uri uw'ikimazi. Abantu babaye abikimazi ntibibagiranwa. Wa undi we yavuze ngo que votre passage reste vivant. Umuntu yabaye uw'ikimazi, abamama babaye abikimazi, niyo dusomye muri Bibiliya babaye abakamara abandi, ntibibagiranwa, bagumaho. Turabavuga n'uyu munsi bakatubera akarorero. Haleluya. Usomye no mu ijambo ry'Imana, Yohana yaravyanditse. Usomye mu gice cya 15, usomye igice cya 15, Yohana yaravyanditse yuko twebwe turamashami, Yesu nawe akaba umuzabibu. Hanyuma ijambo rikomeye shaka kuvuga nuko yavuze ngo ishami ryose ritama rigirwa gute? Riracibwa. Kandi riciwe ricara barigira gute? Baraturira bakajana mu muriro. Mu yandi majambo tutabaye abakamaro ngo tubera akamara abandi, twama ivyamwa abandi baturyeko. Numva nyene ni nkaho Yesu yofata ati muga amaherezo niko bizogenda. Amaherezo niko bizogenda. Ku murongo wa 4 yaravuze ngo nimugume muri jewe. Rya jambo nahera ko dutegerezwa kubakira kuri Kristo. Nitwaguma muri Kristo, nitwaguma kuri wa muzabibu, bizokunda n'ibindi ko bigenda neza. Nanje ngume muri mwebwe, kuko ishami ryose litama riracibwa. Umurongo wa 5 simbananije umurongo wose. Umurongo wa 5 nawo avuga ngo ni jewe muzabibu, namwe muramashami. Uwuguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane. Haleluya. Urumva tugume muri Yesu, ariko kandi tugumye muri Yesu niho bizokunda ko twama ivyamwa ibimuvamwo bitugirira neza. Burya ishami hariho amazi bita seve mu gifaransa, iyo niyo igaburira ya mashami. Ishami iyo rivuye ko ntirironka vya bindi biriko biraturuka muri ca giti, hanyuma ngo rimererwe neza ritotahare rishobore kwama ivyamwa. Kandi igiti natwebwe jeho twararimye n'amavoka menshi, iyo atama turayaca, turabikata tukabikuraho, bigasarira iki? Bitubuza aho twokwirimira uduharage, bitubuza aho tworima ibiraya, turabica bikavako. N'akarorero kagaragara. Ariko niko biri no muri ubu bwami bw'Imana turimwo. Burya uyu munsi urashobora kuba wicaye ataco abandi bariko barakuryako, atakamaro ufitiye abandi, ariko nagira ndakubwire ngo igihe kizogera nyene usange waciwe nyene utakiriho. Tugume muri Yesu, ariko kandi twame cyane, niho tuzokwama cyane. Hanyuma utama udafitiye akamaro abandi arakugwaho. Imana idufashe cyane, tubeho turabikimazi. Haleluya. Kugira ngo ubu wikimazi ku bandi, hariho ivyo ukeneye, nawe kugira ubanze kubironka wewe, kuko umuntu atanga icyo afise. Hariho ivyo ukeneye. Icyambere nakivuze n'agakiza, nico cyambere. Nagakiza kubakira kuri Yesu, kuguma muri Yesu. Nagakiza wamaze kuronka agakiza ucumwubakirako, ivyo ukora vyose ukabikora uri muri we, umugishije inama. Naho nyene kwakira Yesu burya ntibihagije. Burya iyo tutamugisha inama, ibintu byose dukakora nkaho umengo turabishoboye, turabizi nyene. Ntituze turagaruka kwa Yesu ngo tumubwire ngo nshoboza, kandi ari we aduha inkomezi. Tuzosanga twananiwe twitwa ngo turi muri Yesu, dusange nta kamaro. Kuko n'uyu munsi hariho abantu bahagaze bari muri Yesu, tukavuga Yesu ashimwe, mbwa ari kwizina, mbwa atakamaro kagaragara. Ubona umuntu ari karamara.
Imana idufashe tube muri Yesu ariko tuba bikimazi. Byari bikwiriye tugumye kuri uwo Yesu ko twama ivyamwa bikagaragarira abandi bakaturyako. Haleluya. Abandi bakaturyako. Nagira ndakubwire burya ndiko ndavuga ivy'agakiza ko gahambaye kandi tubera bakamaro abandi akagakiza tukaronse. Umuririmbyi niwe yavuze ngo ubonye Yesu amaze kugukiza niwigungana ivyo yagukoreye. Babwire ko umukiza wawe nawe ari uwabo kandi wongere ubasengere nkuko nawe wasengewe. Ico narabonye tugeze muri Yesu turaryoherwa tukaza tugatazira tugakorana mukajamo hariya mu masengesho muga tukibagira kuvuga ubutumwa bwiza kubwira bariya bandi hanyuma tukongera tukabasengera. Tuze turibuka kubwira abandi ubutumwa bwiza. Nico kintu cy'agaciro ushobora kuberamwe akamaro abandi abo mu muryango kubabwira amakuru ya Yesu bakamwakira. Nico kintu gihambaye uzoba ubahaye gusumba ibindi vyose. Rero nitufate ngo turyoherwe muri Kristo Yesu, twibagire kuja kuvuga ubutumwa bwiza, twibagire kubwira amakuru ya Yesu abacu, abavukanya, abagenzi, ababanya bo dukorana aho ukora ku kazi, uvuga amakuru ya Yesu. Tuze turagera ahantu twiyevariwa turaba mbega ni bangahe nabwiye ubutumwa bwiza muri umwaka urenganye wa 2025 ni bangahe nazanye kuri Kristo. Uyu mwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri uku kwezi kwa kane ni bangahe nazanye kuri Kristo. Agakiza ni ikintu gihambaye, agakiza ni ikintu gikomeye cyane. Nituzoja muri Gehinomu. Uburyo abantu nibazoja muri Gehinomu ubanza undindire ntuhava untera amabuye ntaraheza. Abantu nibazoja muri Gehinomu kubera basambanye canke kubera bivye canke kubera bishe. Ikintu cya mbere kizotwara abantu muri Gehinomu no kubona barahawe Yesu ntibamwakira, baranse kwakira agakiza. Nico gituma Yesu yababwiye aravuga ngo uwo mwemu niwe azohinyuza ab'isi abemeza iby'icyaha iby'ukugororoka n'ivy'amateka. Hanyuma aho ni mu gice cya 16 umurongo w'8 uw'icenda ucuvuga ngo iby'icyaha kuko batanyizeye. Urumva cyane nivyo abantu bariko barakora ibyaha ntidukwiye kubiryamamwo, turakwiye gukizwa hanyuma n'ibyaha tukabireka. Ariko ikintu gihambaye n'agakiza. Tuzomera bikimaza abandi. Ivyo nivyo ukeneye cyambere kugira ngo ubere abikimazi abandi, ugira akamaro umariye abandi. Agakiza uragakeneye nanje abamwakiriye Imana ibahezagire. Mugabo ibi bidutere umwete wo kugenda kubwira abandi, tubera bikimaza abandi mu kubabwira ibya Yesu, amakuru ya Yesu. Haleluya. Abatamwizeye baramaze gutsindwa kera, ariko abamwizeye twaratsindanishirijwe. Icyo dukwiye kwiyubara ni ugusubira mu byo twahevye, ni ugusubira mu byo twahevye. Nitumere nk'imbwa isubira ku byo yadashwe cyangwa ingurube yiva yanga mu vyondo ihejeje kuhagirwa. Twaruhagiwe n'amaraso ya Yesu, ntihakagire uwusubira mu byo yahevye, kuko tutabaye maso hari igihe usanga idini ryateye, ugasanga abantu bari mu idini niho umuntu yinjira kandi avuye gusambana akaba umunyedini nyene wo ngaho. Ariko Imana idutabare, abamama beza ntitube muri abo, dukizwe neza. Ako gakiza tugahagararemwo n'abakubonye n'ababona ivyo ukora bamenye ngo vy'ukuri uyu muntu yarakijijwe. Haleluya. Ikindi ukeneye ni ubwenge turabukeneye kugira ngo tuba abakamaro ku bandi.
atabwenge tuzosanga twanabikoze nabi, atabwenge tuzosanga ivyo twari kubera nk'akamaro abandi, ahubwo dusange twabakomerekeje, dusange twabatsitaje. Ubwenge turabukeneye, kandi murabizi neza tweho umusiguzi bambe umwanditsi w'imigani ni twebwe yabwiye ko ubwenge, umugore w'ubwenge ari wazoshobozwa kubaka urugo rwiwe. Turabukeneye kugira tubabe akamaro mu muryango. Umukenyezi abuwe akamaro mu muryango, ubu akamaro imbere yaba. Ndiko ndavuga ibi womengo nta mukenyezi yoba hatari uw'akamaro ku bana biwe, atari uw'akamaro ku mugabo wiwe. Barahari abana bavuga ati mama aharadahari ntacyo bimbwiye. Hariho abapapa bashobora kuruha bakarushwa nimba babandi umwe batubwira wa hariya ngo yatsinze akagira n'ishirahamwe ry'abagabo mu gahinda. Ujya kumbure yaronse umukenyezi atamubereye ukimazi, atari uw'ubwenge, kuko uw'ubwenge arashobozwa kubaka urugo rwiwe, arashobozwa guhagarara no kwifata uko umugabo amubona ko amubereye uw'ikimazi, mbere akamushingira intahe n'abantu bakoranye. Haleluya! Akamushingira intahe n'ishengero rikoranye, akamushingira intahe. Si ibyo gusa, usomye hariya muri cya gice cya 31 mu migani bavuga yuko umugabo afise umukenyezi w'ubwenge ngo numumenyekana mu ikombe. Iyo ageze aho abantu bakoranye arahagarara yemye, bamuraba bakavuga bati uyu mugabo nyene arihagaze ko asa n'uhagaze neza. Ariho umumama umwe wa hano mu ishengero, niwe nk'ubu turi mu bantu tukabona umuntu hajya turiko turavuga umuntu ujya mu papa ukuntu atuje ukaza wumva ngo haha ngujya n'ufise hataha ngo bica bigaragara wana no kuntu yambaye ukuntu atuje iminsi yose umubona atuje, ngo biragaragara ko afise ahataha bivuga iki? Ko afise uwasanga muhira, amubereye uw'akamaro, amubereye uw'agaciro. Umukenyezi w'agaciro, umukenyezi azi kuroranya, umukenyezi w'ubwenge. Ubwenge rero turabukeneye cyane gose kugira tuba abakenyezi b'akamaro. Turabukeneye no mu ishengero kugira tuba abakenyezi b'akamaro, turabukeneye no mu gihugu. Abakenyezi babaye abanyabwenge, barakoze amateka mu gihugu. Nimwibuka wa mukenyezi ubwenge bwiwe butigeze bwiyumvigwa ko, batigeze n'izina ryiwe ntibanarivuga, bariko baravuga ujya mukenyezi n'izina ryiwe ntiryavuzwe, si umuntu yarazwi. Ariko Bibiliya iravuga ko yarokoje igihugu ciwe ubwenge. Hamwe Yowabu yaragiye kurondera wa muntu atisonera yari yatutse umwami, bagiye kumurondera bagira ako gasagara bagasangangure neza na neza. Ujya mukenyezi aravuga, arahaguruka agisha bo mu gisagara inama y'ubwenge. Aravuga ati je nimundekere icyo kibazo. Aragenda ahamagara Yowabu ati ugomba ukora ibara. Aramubwira ati we gusa arindirira hiyo, uwo ukeneye ndamukuzanira. Kandi ubwo bwenge bwaramushoboje kuzana umwansi, aramubatera bamuca izosi barabaterera, wa mukenyezi arokora igisagara. Na wewe ubwenge turabukeneye kugira tubabe ikimazi twese, kandi turabukeneye. Nico gituma dukwiye kwamana ntaryo tubusaba Imana, kuko Yakobo yaravuze ngo ukenye ubwenge nabusaba Imana. Ariko kandi aho buva hanyamukuru nukubaha Imana. Wubasha Imana, Imana izoguha ubwenge. Ubwenge buva ku kubaha Imana, ubumenyi buva mu ishure. Ubumenyi rero sibwo turiko turavuga. Turafise abakenyezi bize baminuje, nukuri nukubishimira Imana. Ari igihe usanga dufise abakenyezi bazi ubwenge, ukaza wumva ngo uwo mukenyezi arafise umutwe, nukuvuga ngo n'umunyabwenge yarize. Mugabo rero wa mutwe hagira ko awukoresha muri vya bindi byo ku kazi kumbure akagerageza mugabo yashika muhira ugasanga urugo rwaratatutse kera, rwarasambutse, abana ni debandade mu muryango, ntamenye umwe yaciye ntamenye uwundi yaciye. Urumva ubumenyi arabufise, mugabo yakenye ubwenge buva ku Mana.
bakenyezi bene data, turakeneye ubwenge buva ku Mana kugira imiryango imere neza, tubera bikimaze imiryango. Haleluya. Ubwenge turabukeneye cyane gose. Ubwenge nibwo buzodushoboza gutunganya ingendo zacu, nk'uko uyu mwanditsi w'imigani yabivuze, ya 15:21 yavuze ngo ubupfu bunezereza igipfamutima, ariko umuntu w'ubwenge atunganya ingendo ziwe. Burya ubwenge buzokwereka yuko inzira uri kuragenderamwo ingendo yawe itari nziza, ubitunganya. Pana wa wundi babwira bahanura ngo mafu, ngo baravuga canke bareke, ngo baravuga ngo bazocoka. Oya, mugore w'ubwenge ahubwo bumushoboza gutunganya ingendo ziwe, batararinda abantu no kuvuga, ugasanga ibintu biratunganye, umukenyezi ari ku rutonde, bimeze neza. Haleluya. Rero umukenyezi w'ubwenge biramenyekanira no mu ngeso ziwe, biramenyekanira mu ngeso ziwe. Amajambo Yakobo yanditse arakomeye mu gice cya 3, usomye kuva ku murongo wa 13, arakomeye tuyasome. Ariko aravuga itandukaniro ry'ubwenge buva mu ijuru n'ubwenge bwo mu isi. Kuko ubwenge bwo mu isi ndabwita amayeri, ku murongo wa 13 aha muri Yakobo haravuga ngo 3:13 haravuga ngo ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ibikorwa vyiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. Umukenyezi w'umunyabwenge kandi w'umuhanga rero naca vyerekanisha ingeso nziza, navyerekanishi ingeso nziza, ubugwaneza. Haleluya. Navyerekanishi ingeso nziza hamwe n'ukuri umunyabwenge, bijane n'ingeso nziza, bijane n'ubugwaneza. Umurongo wa 14, ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwirema ibice, mwoye kwirata mubesha, mucumura kukuri. Ubwo bwenge si ubwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubwenge bw'isi, n'ubw'abantu, n'ubw'abadayimoni. Nukuvuga ngo nitwaba ngaho turi abakenyezi buzuye ishari, inkazi mu mitima, tukaba abakenyezi b'inkazi barandamuka, bakora ibintu nyene vyo gukara gusa, nagira ndakubwire bireme ibice, ntibuzoba ari ubwenge, ntibuzoba ari ubwenge dufise bwururuka buvuye mu ijuru, ngo nubuvuye ku badayimoni, nubwo mu isi n'ubw'abadayimoni. Imana idufashe cyane. Ku murongo wa 16 haravuga ngo kuko ishari riribo no kwirema ibice, ariho umuvurunganuri n'igikorwa kibi cyose. Aho ivyo biri ntushobora kuba uwikimaze, aho ivyo biri urumva n'akajagari, ukabuhari byaturutse kuri wewe, ufise bene ubwo bwenge buva ku badayimoni. Mu yandi majambo nuzoba uwikimazi, uzoba utera akajagari, uteza abantu ko bitandukanya, uteza abantu ko birema ibice. Imana idufashe tugira ubwenge buvuye mu ijuru, nitukagira ubwenge buva ku badayimoni, buragahera mu izina rya Yesu. Ariko ubwenge buva mu ijuru, ijya mbere buratunganye. Erega ntugenda uravuga ngo je ndi umunyabwenge, jewe burya ndi umumama w'ubwenge, jewe burya ndi umumama. Oyaye, ubu bwenge aho bubonekera, aho buserukira, ngo buratunganye. Nukuvuga ngo umuntu agenda atunganye, atekanye, kandi n'ubw'amahoro. Ubu bwenge n'ubw'amahoro. Umubona wa muntu, wa mumama arimwo amahoro, atekanye, atuje, burengenga, bugenza bukebuke, bukengenga, subushwatanisha, subuhaniraho. Oya, bukunda kugirwa inama. Ubufise usanga umukenyezi abufise ari umuntu agirwa inama, si wa wundi nyene avuga ngo bazovuga bazocoko. Yaye aragirwa inama, agahanurwa, hanyuma agaca agenda agashira mu ngiro. Imana idufashe cyane. Abafise ubu bwenge ngo n'ubwenge bwuzuye imbabazi, usanga bafise imbabazi, impuhwe, bakagira impuhwe, bakagirira imbabazi abandi. Zaba imbabazi hariho igihe bazivuga bashaka kuvuga impuhwe,
n'igihe bavuga imbabazi ari imbabazi abantu basaba imbabazi bakunda gusaba imbabazi. Umukenyezi afise ubu bwenge ntararamangana ibyaha, oya nakorana ibikorwa by'Imana ibyaha, arihuta kwihana. Kandi abafise bene ubu bwenge n'impuhwe ziraba muri bo, ubasanganiza impuhwe. Uku ni kuzomenya umukenyezi canke umwigeme afise ubu bwenge, kandi uyu ni wacabera akamaro abandi. Nibukekeranya, nibugira uburyarya. Uku ni kumenya abafise bene ubu bwenge, nta buryarya, nta gukekeranya, bahagarara mu kwizera. Haleluya. Tugira ubwenge buva ku Mana, tugira ubwenge buva ku Mana kugira ngo bikunde tuba akamaro ku bandi. Nukuri umukenyezi w'ubwenge arabuka imazi ku bandi kabisa, arabuka imazi gose ku bandi. Birakwiye ko tuba abakenyezi b'ubwenge. Imana idufashe cyane. Nka Abigayili yari umukenyezi w'ubwenge, yari umukenyezi w'ubwenge, kandi yarabaye uw'ikimazi mu muryango, yarabaye uw'ikimazi mu muryango. Burya Abigayili nawe burya nawe nyene yari gupfa mu bandi. None Dawidi aje guhonya umuryango, kumbure nawe nyene ntiyari gusigara, yari kuvuga ati ni wewe nawe mugore w'igipfu, nawe nyene yari kuhasigara. Ariko ubwenge bwiwe bwatumye ahwamika uburake bw'umwami Dawidi, arahwamika uburake bwiwe. Hanyuma maze kubuhwamika umuryango uratabagwa. Burya nabari yapfuye mu nyuma, mugabo si Dawidi yamwishe, siwe yamwishe. Rero ubaye umunyabwenge uzoba uw'ikimazi cyane kubw'umuryango wawe ubwa mbere, ariko ube uw'ikimazi no ku bandi benshi. Ubwenge rero turabukeneye cyane gose. Ikindi kintu kigira kabiri dukeneye, ikindi kintu kigira gatatu, ubwenge bwari bugira kabiri. Ikindi kigira gatatu dukeneye ni ukwiyubaka wewe ubwawe, kuko nuzoza kubaka abandi nawe warasambutse. Kwiyubaka wewe ubwawe, twiyubake. Icyambere twiyubakire kuri Kristo, nkuko nabitanguye ndabivuga n'ubu ndabibandanya. Twiyubake kuri Kristo. Petero niwe yavyanditse, aravuga mu cete cya mbere 2:5, aravuga ngo mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'imwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'imwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Twiyubake kugira ngo tube abantu bubakitse, Imana ishobora kubamwo, Yesu ashobora kubamwo, mpemu yera ashobora kubamwo. Tube inzu zubakitse neza, dukora ibikorwa by'Imana mugabo twubakitse. Ndabasavye tubanze twiyubake ubwacu. Kugira ngo wiyubake rero, burya wiyubakira mu ijambo ry'Imana, wiyubakisha ijambo ry'Imana. Ijambo niwarirya ukarirya, uzoba uri kuriyubaka. Mu masengesho uri kuriyubaka. Haleluya. Twiyubake kugira tubone kujya kubaka abandi. Erega abandi bubakisha icyo ufise, utanga icyo ufise. Utiyubatse ngo wiyubake mu ijambo ry'Imana, uhagarare neza uhagaritswe n'ijambo ry'ukuri, n'ijambo ryo kugororoka. Nangira ndakubwire ngo abandi ntuzoronka icyo ubaha, abandi ntuzoberonka icyo baberako ikimazi. Ikintu cya mbere twari dukwiye gutunga muri twebwe ni ijambo ry'ukuri, rikaba muri twebwe rigwiriye, kugira ngo nitutsange twagemuye amajambo, tudafise ijambo ry'Imana riri muri twebwe rigwiriye, tugiye ngo tugiye kubera bikimaza abandi, ngo tugiye kubaka abandi, tuzosanga tubagemuriye amajambo. Ya majambo abasambure, ya majambo ahubwo abatere, abandanye kubatera kuba babi. Ahubwo icyari gikwiriye, twiyubake mu ijambo ry'Imana, twongere tusenga Imana, twiyubake tuba abantu bazima bubakitse muri Kristo Yesu, abantu bahagaze neza, bafise ibibakwiye muri bo. Haleluya. Bagashobora gukora igikorwa cyiza cyose gishobora kugirira ikimazi abandi. Twiyubake n'ijambo. Ijambo riduhindura abantu bakwiriye, abantu babereye. Niko Pawulo yavyandikiye Timoteyo mu cete cya mbere, kiya gice cya 3 umurongo wa 16,
n'uwa 17 arababwira ngo ivyanditswe byose byera byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo guhanura, cyo guhana, cyo gutunganya umuntu kugira ngo abe umuntu ashitse afise ibimukwiye byose ngo ashobore gukora igikorwa ciza cyose. Ibi bikorwa vyiza twaremewe gukora tuzobikora nitwiyubaka mu ijambo ry'Imana, nitwiyuzuza ijambo ry'ubugingo. Ibikorwa vyiza byose tuzobikora tudakwiye dufise ibyo tuhagije tutiyubatse. Nagira ndababwire ngo ntituzoronka icyo dutanga mu bandi, ntituzoronka ibyo duha abandi nabo ngo bafashwe. Rero twiyubake uko bukeye uko bwije, ijambo ry'Imana turirimbure ku murango no mwijoro, ribe muri twebwe rigwiriye cyane gose. Igihe tugiye kuvuga tuvuga ijambo, igihe duhuye na mwene data tuganire ibya Zaburi, igihe duhuye na mwene data tuganire ivy'amajambo y'ubugingo yadufashije, yatwubatse, yaduhanuye, nawe urimubwire kugira ngo rimuhanure. Hanyuma niho bizokunda ukabera uw'akamaro abandi. Byotumarira ikiga bene data kuririmba twarasambutse? Byotumarira iki gusenga twarasambutse? Byotumarira iki? Ntacyo byotumarira, kuko umuntu atanga icyo afise. Reka rero twiyubake, hanyuma twiyubake mu buryo bw'imwemu, hanyuma duce tujya kubaka abandi. Kazozerere kuri kino kintu kigira kane ukeneye nanje nkeneye kugira ngo tuba bikimazi ku bandi, nuko dukwiye guhagarara dukomeye tutanyiganyiga. Komera ntunyiganyige, komera ntunyiganyige. Dukwiye gukomera kuko udakomeye ahubwo uca usambura n'abandi. Dukwiye guhagarara dukomeye tutanyiganyiga. Kugira ngo duhagarare dukomeye tutanyiganyiga, twizigira uhoraho. Abizigiye uhoraho baca bamera nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, kandi wamushimangiye ibihe byose. Haleluya, haleluya. Tuba abakenyezi bizigira uhoraho, tuba abakenyezi ivyizigiro byacu biri mu Mana, tutanyiganyizwa n'ikiji cyari cyo cyose. Niho bizokunda tugakora ibikorwa byiza twaremewe ngo tubigenderemwo, ngo tubikore kuva kera ivy'Imana yatwiyumviririye gukora. Bizokunda nitwahagarara dukomeye tutanyiganyiga. Nimuze twizigira uhoraho, niho tuzoshobora guhagarara. Twame tumwizigiye biguma canke vyoroha, uronka utaronka wizigira uhoraho. Twame twizigiye uhoraho ibihe uko vyotuzako kose. Wizigire ko Imana yoyo iguma ari yayindi. Wibuke ko Imana iriho kandi yamye iriho kandi izohoraho. Naho wogira ibikugoye bimeze gute, ndagusabuze wame wizigiye uhoraho. Ngo bamwizigiye baca bamera nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa. Ariko wamushimangiye na Yesu niyagaruka ngo niwe azonahagararako. Wamushimangiye ibihe byose. Haleluya. Kandi ngo aba bantu bizigiye uhoraho ngo baca baba nk'ibiti bitewe hafi y'imigezi y'amazi, niko Yeremiya yavuze. Ivyo biti rero ngo mu gihe cy'uruzuba ntivyuma kuko imizi yavyo ishorera mu mazi. Aba bantu bizigiye uhoraho bazoca bama batotahaye, bazokwama bama ivyamwa, mbere no mu busaza bwabo bazoguma bama. Haleluya. Mu busaza bwabo bazoguma baraba ikimazi. Haleluya. Tugahagarare ntitunyiganyige, dukomere ntitunyiganyige. Niho bizoca bikunda ko turushiriza gukora ibikorwa vy'umwami wacu. Nkuko handitse muri irya jambo Imana yaduhaye muri uyu mwaka, twe tubihagazemwo twuguma twibutsanya komera ntunyiganyige. Imana yatubwiye ko ari umwaka wo gukomera. Wahura na mwene data erega ivuze ko ari uwo gukomera, no kuvuga yuko hariho izi ko hariho ibishobora kutunyiganyiza. Umuhuye yagize ivyamugoye, komera ntunyiganyige nyabura. Nurire nk'utagira ivyizigiro, komera ntunyiganyige. Muri bino bihe nyene ni abandi babona yuko ushinze muri Kristo, imizi yawe ishorera muri ya mazi,
muri bino bihe nyene bigoye. Erega burya agakiza kacu mu gihe iminsi mikuru, mu minsi mikuru agakiza biroroshe. Mu minsi mikuru, muri mu minsi mikuru mutwenga biroroshe, ariko mu bihe bigoye niho babona ko agakiza kacu niho kagaragara. Mu bihe bigoye niho bakeneye kuba uw'ikimazi. Ubu w'ikimazi no mu bihe bigoye, nayo mu bihe byiza ni sawa, bazobona nyene kuri uw'ikimazi. No mu bihe bigoye niho bakwiye kubona ko turi abikimazi. Rero dukomere ntitunyiganyige bakenyezi. Nitwakomera duhagaze neza tutanyiganyiga, dushinzwe ku rutare, niho tuzoca tuja gukomeza abandi, tubabera bikimazi bigende neza, tubatera intege bigende neza, tububake nabo nkuko natwe tuzoba twubatswe duhagaze atakiriko kiratunyiganyiza. Kandi bitunyiganyiza biruzuye, ibyo tunyiganyiza biruzuye, ariko komera mukenyezi, ntunyiganyige, ntunyiganyige, komera ntunyiganyige kugira ubu w'ikimazi. Ucurushiriza imizi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, hanyuma ngirigwa ikimazi n'abandi bibagirira ikimazi, izangabire zizobe ziriko zirakora, hanyuma nawe ucuronka impera. Ubutame bwawe ntibuzoba ari ubwo busa mu mwami, uzoronka impera. Haleluya, uzoronka impera, uzoronka impera nta kabuza. Ubu ufise akamaro ku bandi, Imana iramwibuka. Nsozera, Imana niwaba uw'ikimazi ku bandi, Imana izokwibuka. Ubaye uw'ikimazi ku bandi uzokwibuka nta kabuza. Kandi nivyo, erega icyo umuntu abiba nico yimbura. Ubivye ko wibutsa abandi ukababera uw'ikimazi mu buryo bumwe canke ubundi, nagira ndakubwira yuko nawe Imana izokwibuka nta kabuza. Izokwibuka. Icambere, Uhoraho azokwibuka akurokore ku munsi w'ibyago. Azokurokora ku munsi w'ibyago. Ikigira kabiri, azokuzigama agukize. Ikigira gatatu, uzogira amahirwe mu isi. Uri uw'ikimazi, uzogira amahirwe mu isi. Uririmbire aho abandi bariko bararirira, atari kubera ufise byose, oya, kubera Imana yakwibutse. Haleluya. Ikindi, ntazoguha abansi bawe ngo bakugirire nabi, baguhonyange, bakwitambe ku muvyimba, oya. Ntazokurekurira mu maboko y'abansi bawe ngo bagucurike bagucurure, nibibaho. Imana izokwibuka, igukingire, igukinjishe, nizobura uko ibigenza, uzokwibukwa nta kabuza. Haleluya. Ntazokurekurira mu maboko y'abansi bawe. Ushobora kuba wagiye kuraba urwaye mu bitaro, wama wibuka abagwaye mu bitaro, igihe umwasi azohaguruka azovuga ati uyu nukorako, uyu ni uw'akamaro kuri benshi, uyu ni uw'agaciro kuri benshi, ntukorako mu izina rya Yesu. Nazokurekurira mu maboko y'abansi bawe ngo bakugire uko bagomba, nibibaho. Ikindi kandi, azokwiyegeka uri ku buriri bwawe uhondobereye. Azoza kwiyegeke, azoza kwiyegeke hamwe abandi bose bananiwe, akwiyegeke. Haleluya. Ikindi Bibiliya ivuga ngo azokorohereza ubusaswa. Urabona akukorohereza ubusaswa, azokorohereza. Urumva, ubu ufise ingwara nk'iy'abandi bose bafise, mugabo wewe akorohereze. Uzusanga yakorohereje, ntubabare nk'uko abandi bababara. Ndakurahi, ibi Imana irabikora, akakorohereza. Ugasanga warakoze ibi, uragwaye na kansere, mugabo ugasanga nikubabaje nk'uko abandi bababaza, kubera Imana yaserutse ikakorohereza. Imana ntibura uko ibigenza. Uzusanga biroroshe, birahwahutse kubitwara, kandi uramahoro uguwe neza. Aya majambo ari muri Zaburi ya 41, niho muzoyasanga. Haleluya, niho muzoyasanga. Reka rero sozerere kuri Dorokasi. Nawe Dorokasi nimuzi ko yamuzuye. Dorokasi yaramuzuye,
kubera yari yarabereye uw'ikimazi benshi arapfa, barakoma induru bati ntahuja 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 ntahuja. Imana yazuye Dorokasi, imuzuye kubera yabaye uw'ikimazi kuri benshi. None wizoreka kukugirira neza? We yamuzuye yapfuye, wewe uracariho uri muzima, nizoreka kukugirira neza. Igikwiye wewe buwa akamaro ku bandi gusa, wewe uba akamaro ku bandi, ibindi byose Imana izomenya uko ibigenza. Haleluya. Kandi ubaye uw'akamaro uzibukwa. Tureke kwibukwa muri ibi mpejeje kubabwira. Nawe uzoba waragiye, abana bawe bazosigara bararya kubera wabaye uw'ikimazi ku bandi. Haleluya. Yegome cyane. Hazohigwa abana uzosiga kubera wabaye uw'ikimazi ku bandi, nawe abana bazosigara uri umwana wa kanaka. Umuvyeyi wawe yarambereye uw'ikimazi, yarambereye udasanzwe, nahazoba ataco yamuhaye. Erega aha mu nzu y'Imana tugenda dukora ibikorwa vy'Imana. Hariho umumama bavuga ngo uri umwana wa kanaka, kandi arashaje, umuntu yapfuye kera, ngo uri umwana wa ngo yari umukozi w'Imana agendera mu kuri. Hibazehemwe ico, ngo yari umukozi w'Imana agendera mu kuri, ngo abana ngo ndakugirire neza. Nagira ndakubwira ngo ni uw'akamaro hoho, ukagira icyo ukoze cy'akamaro kigirira akamaro abandi, nukuri Imana izokwibuka igukorera ibyo navuze, ariko kandi n'izina ryawe ntirizofutangana. Abawe bazosigara bamerewe neza udagihari. Aho waciye basigare bavuga bati uyu muryango warabayemwo umumama yari uw'akamaro kuri benshi. Rero tugerageze, umuntu ntaba uw'akamaro kubera atunze, umuntu aba uw'akamaro kubera biva indani mu mutima, biva indani bikava muri kagakiza, bikava muri bwa bwenge buva ku Mana, bikava muri rya jambo kwa kwiyubaka yariyubatse mu ijambo, bikamurongorera gukora ivyiza, kuba uw'ikimazi, bikamurongorera gukorera Imana. Erega abasha niyo turiko turakorera Imana tuba turaba ikimazi. Urazi kuza hano mu ishengero ukicara bakagabura ukarya kuva itariki imwe y'ukwezi kwa mbere gushika mu kwa 12, urya gusa, nta n'umunsi n'umwe utera intambuko ngo ukore iki, ukore na kariya, ukore na kariya. Oyaye, mu rusengero nta ndorerezi baho burya. Aho uherereye hose dukorera Imana, tuba bikimazi. Haleluya. Biraryoshe wicaye hariya, nk'ubu twicaye harya muri ko muraririmba twaryohewe. Uwundi agacaza agakora ibindi, uwundi agakora ibindi, zangabire tukazigaburiranira, hanyuma ukazusanga bigenze neza. Nuko Yesu abahezagire, tuba bikimazi, tuba bikimazi, tuba bikimazi, tuba abamama b'akamaro ku bandi, abakamaro aho duherereye hose. Bene uwo muntu nta wifuza yuko yo mutakaza. Umutware wawe niyo kwifuza kukubura. Mwari muzi uko hariho imiryango abantu bavuga bati mbega bashe ntiyopfuma apfa, nta yindi muwayihari yuko uyu mugore yumvako uretse urupfu. None siko Bibiliya ivuga, uretse urupfu. Yabona biranse ukazusanga yakasizero kubera n'umubereye uw'akamaro. Ndasavye tuba akamaro ku bandi, kandi uko tubigera ko twabisangiye. Umuntu w'akamaro usanga aryoshe, biryoshe kubana nawe, kugumana nawe. Muve hasi dusenga Imana rero kugira ngo tuba abakenyezi b'akamaro, udasamaye canke udasanze wanebwe. Hari ibindi wobamwo w'ikimazi. Urazi umuntu w'umwizigirwa bari uw'ikimazi cyane. Ndiko ndaraba ukuntu abantu babizigirwa tubakenera mu bintu byo, ukaza wumva shandake urandondera umukozi w'umwizigirwa, nkeneye kumushira muri kontabilite, nkeneye kumushira muri ibi na biriya, nemwe gushika no kuba turabira abana dukeneye abizigirwa. Sivyo none? Sivyo gahemwe? Kugera no kuba dutekera imfungurwa dukeneye abizigirwa. Kuba uri umwizigirwa navyo ni vyiza cyane, kuko uzosanga wabereye uw'ikimazi benshi cyane. No kuba umwizigirwa navyo birakwiriye kugira ngo tubabe ikimazi. Bigeme bacu, bamama bakazoza, turabasavye mube abakamaro mukira bigeme,
kugira bizorushirize mumaze kuja mu miryango muzorushirize kuba bikimazi mu minsi iri imbere muri mu miryango. Data wa twese ugira neza, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane Mana yacu nziza kandi ugira neza, kuko waturemye nk'abakenyezi, uturemera muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa byiza byose ibyo wateguye kuva kera kugira ngo tubigenderemwo. Warakoze, izina ryawe rihabwa icubahiro. Warakoze kutwiyumvira ko tutarabaho, udutegurira kuzoba abantu bakora ibikorwa byiza, kandi tubikoreye muri Kristo Yesu, kuko turi twenyene nitwobishobora. Rero ndasenze muri uyu mugoroba nsengera aba bakenyezi, twariko turibukanya ko dukwiye kuba bikimazi, twariko turibukanya ko dukwiye kuba ab'agaciro, abakenyezi b'agaciro, tugihumeka impwemu z'abazima. Nitwaba ab'agaciro tuzobihembegwa, mbere nabo tuzosiga babihembegwe. Kubw'ivyo rero ndasengeye mwene data nyumva ari hano, mbere n'abatari hano, udushoboze kuba maso, nidusamare ngo twanjanjwe, dusange twavyifashemwo nabi, twasamaye ubwenge twabwanjanjwe ko, twasamaye nitwabaye mwijambo ngo ribe muri twebwe ari ryinshi, tugire ico dufashisha abandi, dusange twasamaye ikintu kije cyose kiratunyiganyije. Dufashe mwami, tujye imbere, uzoba ukoze cyane kugira ngo dushobore kuba bikimazi. Cyane cyane nsengeye umuntu wese ari hano ngo bagende baba bikimazi mu miryango yabo, baba bikimazi kubo bubakanye, baba bikimazi ku bana babo, baba bikimazi ku bantu bose bari mu miryango. Aho bazonezerwa bari mu miryango, bumve babanezererewe, bumve atawo takaza umuntu w'ikimazi. Uzoba ukoze cyane, utugirire neza. Ibyo bizoshoboka dushinzwe muri Kristo neza, tukiyubaka n'ijambo ry'ubugingo, ubwenge bukagwira, tugakomera tutanyiganyizwa n'imiyaga iyo ariyo yose, tugashikama mu kwizera. Ibyo bizoshoboka. Udushoboze rero tugihumeka impwemu z'abazima, tuba bikimazi. Nibibe mwami bya bindi babura nico bavuga canke bakarementanya niyo bagiye guhamba umuntu. Oya, turakeneye ko bazovuga ivy'ukuri, twabaye, twakoze, twagendeyemwo. Uzoba ukoze cyane. Nuko rero turagushimiye kuvyumvise, kandi uzobandanya udushoboza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Sanze maniri mu ruhande rwacu, turwanya yo